Yes, ikaze aho muherere hose. Uyu akaba ari umwanya tugiye kugaruka uko imikino yagiye irangira muri weekend. By'umwihariko muri Premier League, ikipe ya Brentford yaje kuba itsindirwa mu rugo n'ikipe ya Manchester City. Ikipe ya Aston Villa itsinda Burnley ibitego 2-1. Ikipe ya Everton itsinda ikipe ya Crystal Palace ibitego 2-1. Ikipe ya Newcastle United itsinda ikipe ya Nottingham Forest ibitego 2-0. Ikipe ya Wolves inganya n'ikipe ya Brighton igitego 1-1. Muri Bundesliga, Borussia Mönchengladbach yanganyije n'ikipe ya Freiburg 0-0. Ikipe ya Hamburg SV itsinda ikipe ya Mayanze ibitego 4-0. Ikipe ya Stuttgart itsinda igitego 1 ikipe ya Hoffenheim. Hanyuma muri Serie A, ikipe ya Juventus yaje kubinganya n'ikipe ya AC Milan 0-0. Ikipe ya Napoli itsinda Genoa ibitego 2-1. Ikipe ya Bologna itsinda ikipe ya Pisa ibitego 4-0. Ikipe ya Fiorentina itsindwa n'ikipe ya Roma ibitego 2-1. Ikipe ya Udinese inganya n'ikipe ya Cagliari igitego 1-1. Hanyuma ikipe ya Celta Vigo inganya na Atletico Madrid igitego 1-1. Ikipe ya Espanyol iza gutsindwa n'ikipe ya Real Betis ibitego 2-1. Ikipe ya Real Sociedad itsindwa na Rayo Vallecano igitego 1-0. Ikipe ya Sevilla yisasira ikipe ya Barcelona yikubita ibitego 4 byose ku gitego 1. Hari nako ikipe ya Alaves yaje kuba itsinda ikipe ya Elche ibitego 3 ku gitego 1. Akaba ari uko byifashe rero hano mu gihugu cya Espagne. Muri French Ligue A cyangwa se mu Bufaransa, ikipe ya Paris Saint-Germain yaje kunganya n'ikipe igitego 1-1. Ikipe ya Le Havre inganya na Rennes ibitego 2-2. Ikipe ya Monaco iza kuba inganya na Nice ibitego 2-2. Ikipe ya Trosbar iza gutsinda ikipe ya Angers ibitego 5 byose ku busa. Ikipe ya Lyon iza gutsindwa n'ikipe ya Toulouse ibitego 2 ku gitego 1. Akaba ari uko hano byifashe. Rero wowe ukurikije uko mbishe iyi video, kandi like nimba uyikunze, ukande subscribe kugira ngo tujye tubana mu makuru menshi agiye atandukanye. Turabakunda neza mwese cyane.